gusa umukinnyi mwiza cyane mu defense miliyoni 50 arana bonus iriko bonus izoba ko menga miliyoni 5 visite medical program mu masaha 48 ari imbere iminsi 2 visite medical nkuko byandikwa na Arteta ariko na mwene ama transfer Fabrice Romano yamaze kuba abi confirmati Ezri Konsa mwongereza imyaka 28 avuye kwa Aston Villa agiye muri equipe Arsenal bayi mukinyagira kabiri w'igihangange yakomeye je kwa Arsenal nyuma y'uwitwa Bruno Guimaraes birumvikana ko nariko ndaramugabo yitwa Michael Arteta ni transfer twagumye tuvuga ko abwiza gukora vyanka bikunda nyuma y'imvune y'igihe kirekire adafise witwa William Saliba Landry ku munsi w'ejo arambwira ngo ngo ndavye ukuntu Gabriel Magalhaes ngo bakinye ngo na nuriya mwana Mosquera w'umunye Espagne ati je mbamona ari sawa nambwe ati reka biragoye kwizera ati ari umunsi umukina match ugacona ko karite umukinya kina nka Saliba canke ari matira afise karite complete ya Gabriel Magalhaes akenewe ti rero kubwanje diri ya Konsa siyo gweba kandi Konsa no musi c'est un défenseur de classe ari muri beza isi tunzi muri beza kabisa c'est pas un défenseur ufagura ku miliyoni 50 a 28 mwibaza kare bose baziguka biragoye mu mwaka wese twavuga ngo mu gihe William Saliba cyangwa Gabriel Magalhaes umwe muri badahari equipe Arsenal iraza kubiterateranya gute tukabona Misiri abandanya yegera imbere ba Mosquera bakaza bagakina ukabona ngo birakunda uyu munsi yongeyemo Ezri Konsa mu defenseur beza bakomeye ari muri equipe nziza yanatwaye Europa League birumvikana ko amahiganwa equipe Arsenal igomba kwitabira yose n'umukinyi amaze kugirwa unararibonye muri Premier League yari muri equipe nziza competa mu mahiganwa ya UEFA yari muri equipe nziza competa byumvikana ko iyo competitivity arayizanye muri equipe Arsenal uwo bokina no wari wese n'umukinyi ashobora gufasha mu buryo bumwe canke ubundi ariko kandi wongere ko kakantu ko kuba ari imbere mu gihugu cy'Ubwongereza uriya kandi amenyereye Premier League en plus biriya bintu Arsenal bashaka gukina by'aba defenseur byabo Konsa byose arabyujuje byose aravyumva aravyumva neza hasi mwiza muri defense centrale mwiza muri bricolage ku numero 2 bro mwiza balopie adauza guri kuvuga ngo mécanique peut-être avyogorana kwa comprendre na Gabriel Magalhaes ko mwanabonye mu gihugu cy'Ubwongereza ubujya kumwe na John Stones canke nundi mu defenseur wari wese ubona ko iyo stability barayifise umuntu yubaka defense ya Arsenal arakomeye cyane nabonye Michael Arteta we yavuze ati Arsenal dukora transfer y'umukinyi aje kuduza urwego rwa equipe akenewe muri make donc afise ico equipe igomba kuganya kwera ko umukinyi yinje donc umukinyi do classe mondiale atuma urugero nimba canke niveau 3 dovize mu yakweza igira igeze dufatiye ku ma exploit individuel biravugwa ko inyuma ya Ezri Konsa target ku numero 11 nyuma yo kubura Vinicius Junior ashobora kuba muri ya mwana w'umunyatirikiya Arsenal biragaragara ko ayigomba kurasa hose ni mu cico irashaka abakinyi baza bakina bafasha equipe aramutamana abanyakoze prediction n'undi ngo yitereka ku mwanya wa mbere niko bigomba kugenda cyangwa se ku mwanya wa kabiri na equipe igomba gutakara umwanya wa kabiri muri Premier League sendavyo Jesse niko ndiyumvije ukuntu Chelsea zoje imbere ya Liverpool ya Iraora kure uzumenyereza ashobora kunanirwa nka Badesi ni Andoni Iraora ngane hambo ya mauniye yayi ariko niyo nagitwa ariyazo ipanga egayo nagitwa yongera ipangurure oya numumenyereza goyo no gukina nawe wanashaka namye ndaba ari muri equipe ya Bournemouth abakinyara fiso gacha equipe ya Liverpool nivyimuhereza n'abakinya fise hari yasha hari ama equipe zo Jean Field yumva umuhindo w'umupira akaturindire na Arne Slot injured the chosen one sezimwe arabikora ariko seze yakarambwiye ati yasha ariko Arsenal ni sawa izo bari avantage wanashima kubera ko Arteta nawe menyereza no Musa sigaye yahanganye n'abari barigaruriye Premier League bivuze ngo abandi bamenyereza bazongana na Arteta si Arteta azongana nabo nibo bagomba kwiga ingene bagomba uyo mutama yakoze production ya Arteta ku mwanya wa mbere Chelsea ku mwanya wa kabiri Liverpool ku mwanya wa gatatu Manchester ku mwanya wa kane Tottenham ku mwanya wa gatanu Serie A imanukana ku mwanya wa gatandatu Man City ahubwo equipe yashize kure numva ari maniyo mana yanje Man City mwanya w'indwi Aston Villa 8 Everton 9 Newcastle 10 Brighton 11 Nottingham 12 Burnley 13 turabe hari equipe ya nyuma mutama nawe Fulham yagize yanyu ine Fulham arayimanuye Fulham ya Arbero kandi baramwipfuriza kandi kwirukana kandi nibaza ko tutara prediction witwa Mnyama cyangwa ama champions zohagara ariko muri ziriya zadoze nyene mwizosubirayo oya garanti turaza kumuha ama prediction vuba cyane kasana uratangura kuyabona gusa umugabo yitwa Enzo Maresca kwa Man City vraiment musengere kubera ko oya Enzo agaragara nk'umuntu agomba kugora uburongozi umuguru y'abakinyi ko mbonye ubunyana ashobora gutakaza Savio Moreira de Oliveira n'uwitwa Marmoush bose bakaja kwa Tottenham biriya binagomba kugwana navyo baje bakurikiye Pep arigiriye
ijambo ry'ugiye nk'umuntu w'umugabo yari yarabahaye abarabasigiye uwundi hariya erega hari n'ibibo bivuga ko Haaland nawe avuga ati mwabamenyereza basigaye ngaho ati hari mbona atamenyereza je urwego rwanje rugume umuko gwahoze yatanguye kuza utuntu moto equipe bariko biratangura kugora Barcelona igira Madrid rero yekereza ari nimba batanguye za zindi bariya bariko barakigita Barcelona baranegura Haaland cyane kuri style ko bamufata nka mukinyi yamara kuzanira rafija kuzane baguterekere mutsinde bamufata nka mukinyi igihe bizosaba ko bakina byo mugora kwa Paris bamurukina sino nibaza ko yari diri babarinjiyemo Afrika bayari confirmye kandi peut-être yari diri abordable gusumba Alvarez Konsa kuza muri Arsenal byarangiye transfer indi bakirindeni ya Canal Irdize birumvikana ariko kandi Hori Travel yakubwira ati